Ladies and gentlemen, welcome to today's podcast. We are Turikumwe, and today we have the joy to have Evrard and Sandrine today with us. So on today's podcast, we are going to explore their story as an interethnic couple. So the language we're going to use is going to be Burundi and French and English. I'm primarily more comfortable in English, but and then so feel free to montrer guide and everything else. So pour commencer, montrer guide mazina yanyu. Also I wanted to give a trigger warning. Nimba ibintu by'amaethnique babaza d'une manière ku mutima no mu bintu byumvirize kwera. I will promise to be very honest and raconter ma histoire yabo. So please listen with an open heart. Kwera is going to be a great story. So my name, pour m'introduire, je m'appelle Armel. Nous Burundi, Bujumbura, and then America, and then pour le contexte d'aujourd'hui, nous toutes. Voilà. Alors, nous tweet guidé, raconte-nous Kazina Kanyu. Kazina first. Kazina. Okay, yeah, my name is Evrard. Gabirano, aka Bibia. Yeah. Anything else you want me to say? Okay. Jena nitwa Sandrine, ndi Burundikazi, aba muri Amerika, hama je suis mariée à aka Bibia. Les couple goals. Amen. Hanyuma pour commencer uno munsi kuvugana sur ukuntu mwebwe mwabayeho votre expérience en tant que couple. Quand les couples il est interethnique, I guess. Interethnique, vous m'avez montré guide. Vous avez été yanyu, vous avez une histoire. Like tell us a little bit about your family history, and especially what that in terms of like your ethnicity. I guess you can start. You know what I'm talking about. Okay. So ikintu jengira no vuga nuko nakuriye mu muryango papa yari umusoda urumva nkuko wabivuze nanje ndugututsi hama like typical tutsi family Burundi avec l'histoire papa w'umusoda hama nuko twakuze papa yarapfuye quand même muri je navutse 89 papa yapfuye muri 91 political issues urumva ego hama donc urumva sinamubonye cyane yapfuye mfise nka une année 3 mois hama urumva narezwe n'umuvyeyi umwe mama turakura gushika sivyo wambwiye nisho cyane gose namwe Sandrine. Jewe ndi umuhutukazi nanje navutse muri 89 ndacafise abavyeyi bose nagira ubungo kuba ngifise abavyeyi bose hama bon est-ce que nanje mpava ngo typiquement aucun je sais pas mfise abavyeyi basanzwe babaye mu buzima busanzwe bw'abantu Bujumbura n'abaprofessionnels bakoreye leta. Papa wanje yakoreye leta que ça soit leta uvuga ngo Hutu Tutsi, mama mama niwe ubuye ahubwo akorera like le gouvernement actuel niwe gouvernement actuel nariko narezwe gute aho rero niho noshamvuga bariko baranyibutsa shaka nagira l'importance de ce podcast. Alors twebwe urumva navukiye Bujumbura nanje navukiye Bujumbura hama haca haza la crise yo muri 93. La crise yo muri 93 ibaye twaciye donc yaratanguye hama ukaza urumva every single day telefone zo mu nzu za kera zo muri sala ukumva nka 1h du matin gire bagahamagara ukavuze ati mana yanje uho nindapfuye kazamva bakubwiye ati naka umubanyi bamwishe naka urumva hama mama birateba biraba
insupportable, si je peux dire ça comme ça. Birateba biraba insupportable ku buryo sinzi ko ukuntu bivuga mugabo la kamuma on a eu même abasoda baza muhira umva papa wanje umva yari akorera leta afise igiti muri leta hama yara voyage et une fois il est rentré de son voyage arasubira ku kazi hama mama wanje yari umwigisha du coup muri vacances siho ntiyaba yakoze yari kumwe natwe abana hama sinzi ko muzi Burundi sinzi ko mwabigira mu miryango yanyu ariko muri vacances amafamiye y'abagenzi yanyu barazana abana babo bakirigwa hama bakabahitana la capre so uwo munsi rero twari kumwe n'iyindi miryango nkinga y'abana nyene tubona muri quartier hama hajya muryamye twateza kugira nap urumva hama turi muri nap inzu yacu tuzatubona barayikikuje abasoda ngo iki yego hama hano twe turyamye mama yaragihetse mutoyi wanje yavutse mu 93 c'est-à-dire que muri octobre 93 yafise nka 5 mois yaruyuruye donc ni muri ujya mwanya ego ndibuka ko mama yarahetse mutoyi wanje ariko arazunguruka inzu yarakunda kuzunguruka inzu aririmba indirimbo nyene zo gusinziriza umwana et puis twe turyamye muri ico cumba n'abana umva abana benshi baryamye kubitanda kimwe twe dufite ibitanda bibiri ariko turyamanye ko vraiment turi benshi tu et du coup baragenda barasaka mama zarabereka ababwira hama mama haraza abasoda bangahe babiri mu cumba atubwira ati ko mwagize ubwoba like veuillez allumer bon umukuru muri twege acagenda aratsa mugabo nyene avuga ati ibintu ni trauma then à partir de là abavoisin bacu batangura kugenda baje za Tanzanie urumva twebwe mugabo ntitwageye en même temps mais du coup kubera trauma twari dufise twarara twambaye ibirato amajeu twakina amajeu yo kurira ibiti tuvuga ati genre bye turagiye natwe turavuye muri iki gihugu so mama rero byarabaye byinshi en tout cas pour les parents sinzi ico bimvira sinzi like en tout cas barabonye yuko on ne peut plus rester du coup natwe turahunga rero tuja muri Kenya et on a vécu là-bas ngo byabaye genre abapolisi giye baza muhira wanyu c'est juste une seule fois canke baje multiple times no it was once nta yindi circonstance ndabibuka bazi hari iryo rimwe kandi that's the one I think you saw the threat jewe individuellement baramenye izindi sure kandi tukiri batoya tukiri batoya hari ibintu tutabona you know donc comprendre nyine l'ampleur et le danger hari ivyo nivyo wowe wabonye mugabo bashaka ko abaraje batari benshi ku buryo wowe uri umwana uba hariho n'amarealite ngira baba bashaka kuguhisha bata exposinga just like that so turaja rero muri Kenya turabaye imyaka nyaza ko twagiye muri 84 nitwabanje kuja muri Kenya twaragiye mu Buvira turabayo gato haratunanira kwera uburozi bwo muri Kongo ngo iki wagenga mu Buvira n'umuduga hama turaja mu Rwanda tugiye mu Rwanda naho nyene après 94 cyangwa avant 94 c'était un peu avant 94 du coup on sentait que ça allait clasher du coup tabati wofa yofiriwa du coup garuka et puis twagiye kuja muri Kenya rero niyaza muri 96 gutyo papa wanyu cyangwa abavyeyi banyu barafite bagenzi bahungiye muri Kenya cyangwa mu bindi mapine mitrof cyangwa mwana wa mbere mu ndisi bagiyeyo bari bariyo hariho n'abavoisin like twabana même dans le quartier kumutanga twasanzeyo turabana wamengo dusubiye kumutanga ndoro mugabo in another country ma famille menshi y'abahutu cyangwa y'abavanze do you remember barabahutu kuko ico gihe niwo bari batujijwe j'ai envie de dire surtout abo mu gisagara now this whole time you know the 93 94 95 96 papa akagufa
you know how to give out, right? Well, if you know long time. Yeah. So, like, do you have any memories ukiri mutoya munavigating ya period ingwano? Jewe gusa oya sinibuka umunsi papa apfuye. I have no what mutoya memory. Nahise yunane, you know. Mugabe ibintu bya 93 je ndibuka umunsi nkata yapfa, ndibuka panike ya mama, jari ngo president yapfuye ibintu nk'ivyo gusa. Hama ndibuka barasa, you know, twarumva ngo barashe niko you know, nk'abandi bana bose b'Ubujumbura. Kandi mugero shatwe twabamugirosha barasa muhira à 100 mètres kuva ya periode yose gushika 2000 quoi 2005 entre ngo twakoze tuzovu. You know, but it's funny quite I think I've narabanye ahantu henshi my payment and then tukavuga combien twebwe twakoze tumva inko umenga si normal kubera umenga like like of course akoze umva ingwana mbwa most people actually ntibavyumva meme abagenzi banje like you know my roommates from Kenya they were like ingwana like I'm a sass and I'm like yeah it's normal but so going forward so fast forward imyaka wait hama mugaruka Bujumbura ryari twagarutse i Burundi muri 98 twari muri 3e primaire unavuga Igiswahili uvuga Icyongereza uvuga alors ibirimi byaranyorohera no kuri c'est-à-dire naravuga Ikirundi mbwa sinenzi kucandika Igifaransa c'était pas trop ça mugabe Igiswahili monana nilikuwa nazungumza tafadhali jaribu tena madai pour le contexte nous batashe 3e twashite twigana kuri twaje twigana kwa tabizi so Sandi wowe kumutangana bibia nawe mwaka mu Gihosha mucamiga mwese kwishuri di independant none mukicikira mu myaka ya mbere like ni 3e primaire wamenya ari cute like tunavyumvira si twari mu ishuri rimwe mugabo 3e mugabo sinenda kuza nanje moi non plus nagiye kumumenya muri 7e so muri 7e bose moi chez moi vous accent esprit école d'excellence amen they gotta unsubscribe. Non, parce que tu as regardé Saint-Esprit. Alors, racontez-nous les où bon, maintenant, on est marié. Ma fille, c'est Umana. Mais on a 3 ans, 4 ans. Bientôt 3. Which is really crazy to think. Quoi, on a 6 mois. I know, right? So, racontez-nous les votre histoire d'amour d'une manière brève. Vignez, Ukunu, Makatenga, on est marié. Quand you look at les married, so, Ukunu seconds. D'une manière brève. I kind of know the story, but d'une manière brève, quoi t'as dit? Ça veut quoi brève, Guéladi? Je chante. Alors, si ushaka ndakubwira chronologie yavyo canke ushaka mwaksantispi mu 7e munigana nje batanga kuvugana. Okay. Ariko uzura completa. Sans problème. So, 7e twari gagné. Mu ishuri rimwe. Septième B. Say is the best, but anyway. Septième B, ewa n'umunsi wa mbere yipresenta nyene akavuga ngo avuye kuri école indépendante naciye mbwira umwana twari twicaranye yabibwiye uwo muntu bicaranye gusasha yabibwiye toute la classe amaze kubona umuntu agukonfronta devant toute la classe abantu utazi bose bava he was a bully. Yeah, baby. So that was the first interaction, I guess, that I do remember. Ariko nyene iryo ryari rya mbere hama turegegwa imbere muri UTM twaje gukundana muri UTM, right? Fast forward. Mbwa ifo kuvuga kabere ko twabaye abagenzi muri UTM ko twasanze dufise abagenzi basa plus ou moins bamwe duhuriza aho tutari tuzi ko dufise nk'abagenzi niko wataha mu Gihosha n'abatakumutanga mugabo we aho wacange mwabura mu yaraba UTM rero ntuzi ko batamba ama repetition yose abera muhira ntuze yari bari konje nze antuka twara amakuru hafi yose turi kumwe. Voilà, muga 7e yose irahera ta kintu 8e début 8e no twakundanye ivuga début 8e no twaciye dukundana icyo officiel niho yampanze entre guillemets bon yampanze voilà
ntabyo ibyo ni histoire tutaramenya ufise ukuri uwo ari we so witiye maciye ampanze turatangura la relation hama dutanguye la relation turayigumamwo gushika début à 10e je pense yeah donc twatanguye gukundana 2002 no amatariki nayo ndibuka muga twarakundanye nk'imyaka 2 hama yesu aramwaka twakundanye 2 ans jisho ndakizwa bakijijwe muri genre après 2004 nkijijwe juin 2004 nkijijwe co ndamuheba okay acharampeba we kubera nk'imiyaho y'umuhebe cyangwa kubera waba warusha aya vraiment na pour être bref namuhevye vraiment ko nari nzi ko ndamubesha okay so nari nzi nyene yuko voilà nk'abandi bahungu bose twabapanga naramubesha urabyumva twari turi kumwe ko ari we yemeye ego mugabo pas forcément ko ari we yakunda ariko nyene nkijijwe nari shaka kuba true with myself you know ndavuga ati yeah kumubwiza ukuri nyene ngira we need to tell you the way yampevye mwumve namwe ko mwari kumva yuko ubwibwe il public non c'était pas public c'était yampebe yaho yampangiye kuri ya basket kuri sete du Jesus I had no other way yo kumuheba none yarafise a romantic way yo guheba mo yagiye kumubera hama mujama arambwiye ati ndinde urabona turakundana eke urumva urazi umuntu aguheba akabatangura ngo turakundana ariko urumva la queenid il faut que tuvana kuko nyene ibyo dukora nyene sivyo bon disclaimer twe twarabana prima plus ou moins donc ibyo twakora twarasomana so twarasomana oya gusomana ntari brashe gusomana gusa it was a little bit very tebebe gatoyi kuko none mukundana ko mwasomana gusa ouais bon bref on était jeunes on était vraiment jeunes twarabana twakundanye turi muri itier donc ashambye atumva rero reka tubihebe et tout. Du coup, j'ai dans ma tête l'amoureuse que j'étais. Nari muri OK. Reka duhebe gusomana mugo tubana dukundana. Yeah. Umujama charaza kuntu. Ivyo biraho kwa ahubwo. Umujama charaza après bizuhira. Gucheckinga nyene on me no kunsubiza utuntu twose ngira yarafise. Ndanumva agenda arabwira abavaza bose. Twayabanye na Sandrine yagenda aririmba inzira yose. Twayabanye na Sandrine Dene niho jewe namiye bi ereka bwa bundi mwahebanye you know bref hamacho turahebana duhebanye urumva rakijijwe muri juin nanje ndakizwa muri novembre 2004 hama cha turabaho rero umwe wese ubuzima bwiwe mugabo ukora twari dufise le même cercle d'amis twarabonana kwa twasengera hamwe twarabonana kwa twari mu mafrata hamwe twarabonana ya hama haragera ko tuja kwigarira mu mashuri famille université gushika première nta kintu cyari gihari hama dutanga umwaka wa mbere wa université rero cendi kwiga na wari kwiga niho twarabagenzi naho tutakundana twarabagenzi kamera twarabantu bashingiranira ntahe n'ibiki byose hama twashingiranira ntahe rero hamusi umaze n'amabwiye ngo ndafite intahererera hama kwa twa misanzu tusanzwe tuzi on les partage abakizo bagize kibari ngo ndagufitiye intahe barasho ale poke bero twaratonekana muhemba amen urumva hama charambye ati okay tindagufitiye intahe ndambye none yivuge you know ko twaratize bati wapi naho vraiment zo in 5 years would you take I have a testimony for you abani okay hama chato ndataye Bujumbura niho twaje tuvugana donc ngo wagipiga mu Faransa bibye nayiga mu Rwanda yego hama chandataha nagize imana l'année qui a suivi muri 2009 naciye ntaha niho twaje tuvugana yuko dukundana yuko yeah let's do this hama no twicaranye sino vraiment kuva umwaka wose uwa mbere muri université vraiment twarabibona byari officiel byabindi nyene uvuga ati shaka kwiyangaja ku muntu tutaricarana but I was sure I love her and I guess
she can say Well, the same. Jill, I was sure before him. Oh, but you You're always quite loved love. him. I think I always, oh yeah, kuva muri uyu mutiyemu, I Yeah. think naramukunda. Mais, ngeze mu wa mbere wa université, bari baratwigishije ibintu by'uko tu dois prier pour chaque étape de ta vie. Du coup, nari muri université, nabona nti, logiquement, à la suite sera le mariage. Donc, il faut prier pour le mari. Donc, en priant pour le mari, jewe vraiment sinasenga ngo Imana ngo mpa umuntu ameze gutya navuga nti jewe nimba if one day I want to have a husband. Shaka Bibia. Yeah, I want to have kids. Shaka Bibia is papa wana. So I pray. Bibia nashara basengera gutya. Oya nawuzura gusanga n'umusanga. Ariko atwumviriza. Urumva du coup rero jewe narabaye convaincu de mes sentiments kwera no kugira ngo Imana gutyo oye like Imana yari yambwiye ati like ngize ukuri ba sincère mbwire ce que tu veux et du coup ndaba sincère Imana no kuri mu mutima ndumva ndamahoro ndakunda Bibia ndamahoro and I don't want him to love me back ariko kuko the other thing is Bibia yari umuntu adashaka kuzogira mariage shana rimwe mu yeah I was a player, so. Non, moi, j'ai thérapie. Fait que tu mariage. So I was a player, so Jay, il devait kuvuga mariage no, wapi. Sinavyumva vraiment. Sinavyumva why umugore umwe tu vois tout ça. Mais je kind of vraiment quoi biologiquement. Are you guys? Oh yeah, that's what I'm saying. My point is you ko harabadu biyumvira gutyo. Okay. I was uravyumva. Mugabo nyene aho yeah, ariko kuva vraiment nkijijwe ibiki byose. Bon n'igihe nakizwa naho navuga ati commitment ni birefu so wapi. So sinigeze ariko ayo mama umwaka wa mbere fin première no wa mbere navyumva yuko nkunda Sandrine ndamukunda vraiment like urabyumva ukavyumva mu mutima I love her mugabo mu mutwe ugakora ibiharuro ikanga so hakabangira iyo conflict y'umutwe n'umutima bikananira ku committing like I can't commit I love you but I can't commit to you, you know. Oh yeah, mutima. You know this whole time mingere mwamenye yuko Bibia mututsi nawe uri mutukazi. Jewe I have always known it. Sure. Twagiye kwidikesha. Oh yeah, I'm building up on that. Okay. Nigere wamenye yuko Bibia mututsi nanjye wamenye ko ari mutukazi. Jewe vraiment nenda bizi fakira kuko Bibia ari type tutsi. Genre nigute ukiri mutoya muhira na nibihe bintu bavuga ko yavugisha kuri mu Burundi baretse kumira kugira iki ngiki. Umviriza jewe vraiment icambere nuko abavyeyi banje like barakwigisha icuri. Babwiye ati Sandrine uri umuhutukazi w'umurishikazi. Ahubwira mama akabwira ati ndi umuhutukazi ava muri iyi clan ndayibagiye azambabarira urumva nanga kuyihendako hama donc c'est à dire que jewe nakuze nzi ko hari abahutu n'abatutsi n'abatwa je nakuze vraiment nzi ko bari hari hama uko batwigisha ibyo oye iciza no bavuga ko abavyeyi nuko vraiment baravuga abatutsi bakakubwira ati hari abatutsi beza hari abatutsi babi and we say the same ku bahutu bavuga ati abahutu uyu ni umuhutu ariko uyu nawe n'umututsi ariko nawe nyene nta ku buryo ya nakuze rero jewe kumenya icondi canke icundari it was very easy for me like very uyu rero ko ari type sinamwihenze kurumva ico nari nibaza ko ari ico nico nasanze naga Bibia just nibuka jari namenye ko Sandrine ari umuhutukazi mugabo ça doit être l'avion vraiment. Okay, nangwa uravyumva sinzi urabizi ajonzi ko tambira uravyumva ntabyo nzi vraiment like I don't ariko I can't even say if it was before or after ko dukundana uravyumva amafemi yanye kazabwira genre des fois hari amafemi menshi akubwira ati
ntuze wigere like utwara umutkazi w'umutuzi cyangwa ntuze wigere nibihe bana famille bari babwiye nibihe bintu babwiye propos y'ama partenaire banyu en termes d'ethnie like they tell you guys like oh you should like marry this type or this type like this is not a good thing to do. I think you again on avait 13 ans. Non ni goûte ivyo bintu wobwira umwana wacu. Well, it's really like the more you grow up like that's the thing. Yeah. Nibaze nka jewe oya mama kamwe ntatevye ndamenya yuko Sandrine no mu tukazi and muga if it was after our relationship it was really early on. So it was after he gave lab breaking us up entre quatrième la première. I guess you could imba narabimenye nk'ico gihe nyine cabitiye mukobwa niho nico gihe natanguye kuba a little bit aware of ariko nka ku bavyeyi bigitangura babona ari relation nyine you know ni iby'abana so ku buryo sinje ntabyo bigeze bavuga n'igihe bavuga abahutu ko tukamwe mu mafamiye y'abarundi urabyumva mu ngo urabyumva usanga bavuga abahutu ariko ntibaba bariko bavuga Sandrine cyangwa umuryango wiwe canke abagenzi bacu ko nayo n'abandi bagenzi baba urabyumva usanga umenga bariko beskuri wabo urabyumva so alors j'ai de mon côté j'ai ikintu bavuga oya nukuri ama préfération y'abavyeyi la kuri umuhutu they prefer you like bo prefera yuko uzana umuhutu nawe you know mugabo je ndazi yuko abavyeyi banje barabona yuko atamuhutu nzozana kuko nta benshi ba none sinaye kuja kumu like to a stranger ngo just because nguri umuhutu it was not enough urumva so abavyeyi barambwira ati préfération ntibambwira préfération mugabo muri ko muratera inkuru barambwira ati byo bavyiza kuko si tu te maries avec un d'une autre ethnie en plus des problèmes zisanzwe que un mari et une femme doivent gérer dans un foyer il faudra encore plus gérer ingorane zijanye n'ubuhutu n'ubututsi so it's na kandi gakushe qui ajoutako mais du coup ngiragire mariage umva nkuko bibe bivuze tugikundana urumva abantu baba bibaza ngo ni ibintu by'abana batoya urumva abibaza ngo ni ibintu by'abana batoya so nta sérieux byabona ariko utangiye kuvuga ati finalement on a décidé de se marier on se marie on a pris une date est-ce qu'elle vous va cette date niyo bakwicaye karaka kwaza ati donc uragiye est-ce que tu es au courant yuko uzoshobora kuja mu muryango wa Bibiya yicanye n'abantu biwabo and they will just and you'll be the only one also you'll be the only one first of all kandi urashobora no guca bahura kuko bariko baravuga maybe ama discussion acyoza abahutu kuko kubera uhari ntibazosubira kuvuga same est-ce que ayo abara yuko Bibiya n'abashaka kuza agasanga iwanyu muri ko muravuga abatutsi nawe acha umba bariko baranyereka nyene si j'ai vraiment pesé le pour et le contre kugira amenye yuko c'est vraiment la personne que je dois épouser hama barambwira ati barampa exemple tu nakundi barampa exemple ambwira ati aya nama exemple y'abahutu n'abatutsi bagize mariage birapfa this is the few couples bagize mariage y'abahutu n'abatutsi et ça marche kandi ikintu cyonyine tubona catumye ama mariage y'abatena nuko abo bantu babiri they really loved each other urumva barakundana ku buryo umwe agiye aho akumva ariko aracoza abandi they had never taken like personally bacha bifata nk'iblague cyangwa umugabo agacashitamo amazi cyangwa you know hari une certaine cohésion ikomeye entre abo bantu babiri que ça n'a pas causé de problème sur ntuze yacagati rero genda wimari ariko twebwe ntitwemera yuko uzogenda ahantu bakujya umutima urumva uko nzokumva vyansi bacambwira ikindi naco kandi ikindi naco ukwiye kumenya nuko la l'histoire du Burundi amatansa ntiyamaho aravyuka urumva aravyuka uzumenye yuko hariho ama période où il faudra gérer ça plus que tu ne le gères donc kuko divyutse so barambwira ivyo hama tendagasi nukuri
ndabizi yuko iyo ari iyindi nzira tuzojera mugabo barampezagira bambwira ati igiye so nta nibi nanaga bibia en termes ya menga Sandrine yagize moment de réalité nyine like what this is what I'm going to face, this is what I can expect, and like how can I prepare myself mentally to just go for whatever is coming. Now pour toi bien chiqui, like how was that for you? Jewe vraiment ntabyo nzi wangu je ngira ngo growing up uko kuntu ngira na papa yishwe na politique mama ntiyigeze ntiyigeze atku politique arayanga hama ngira ngo yarabidushitsemo like en tout cas twakuze avuga stay away from politics hanyuma ariko ikindi naco urabona ahantu tuba vraiment hari diverse ku buryo nka jewe abagenzi ngira ngo batatu actually gihosha I think like even like Mutangano I personally without lying, like I think for me where I grew up, like Mungagara, it was not diverse at all. Literally, it was like it was and it's true because I think even Kuribuka, I remember like in 2015, like it was even more apparent. And I'm like, but Gihosha is really diverse. So gukurira ngaho jewe like my first 3 friends bambere naronse barawut uravyumva hanyuma they were my best friend nibo twakuranye n'ubu they are still my best friend uravyumva hanyuma ico ni kimwe kandi uko kuntu rero ico nibagiye je nakuze uko kuntu papa ibintu vraiment mama yakuze atubwira ati abatutsi sibo beza avec exemple ya papa wacu ko papa wanje niyishwe n'abahutu niyishwe n'abahutu vraiment yishwe n'abatutsi so there is no way jewe woza wari kumbwira n'ubu ngo abahutu nibo babi oya sibo babi gusa urabyumva niko nakuze kuko muri histoire y'u Burundi naho igize jewe n'abatutsi nanje ngira ngo nibo bangiriye so travyumva hama nayifisa abagenzi so iyo awareness ntayo nakuze mvuga nti umuntu ni waba mubi hama umuntu ni waba mwiza it's on an individual level yuko umuntu aba mwiza canke mubi hanyuma ce n'est pas toute une ethnie qui est mauvaise, ce n'est pas toute une ethnie arimbi canke nziza, like it's n'umuntu ukwiwe en fait n'umuntu ukwiwe so jewe rero nuko voilà niyo environnement nakuriye ngongera muhira so iyo awareness rero jewe namye sinigeze niyumvira Sandrine as umuhutu kazi nari nzi Sandrine nkuko nigeze niyumvira my best friend as abahutu ariko namwiyumvira my best friend as my best friend mbonu urabyo because I ndamuzi aranzi we shared everything chokime n'abatutsi umugenzi wanje kuko uri wewe not kubera and I have to say you were like even if you're Mututsi, that's part of who you are, but what's even more important is your character, right? Is that what you guys mean? Yes. Moods. Because those are, it's your family. No one choose where to be born. This is a different conversation, but you have to get on my show. I must say, listen, I could have been born in Mongolia or something. Please, I must say, I'm not going stress. No, the moods you tukura mu community asa stereotype sur abahutu sur abatutsi même pas stereotype wumva wavukiye muhira through your friends, through family, even through like même culturellement hari majambo bavuga none surtout mbere kugira mariage and even now like personnellement how have you guys distillé genre how do you guys live with that genre les stéréotypes does it mean anything for you guys? Stéréotype kuvuga physique, morale, everything. Physique, morale, spiritual, even if there's any social, you know. Wow. Okay. Which kind of stereotypes? Oh, j'ai déjà les stéréotypes physiques. Yeah. Les stéréotypes physiques, j'ai vraiment. Bibia, il matchait. Ils ont la rinzi. Abatutsi ni
barebare abatutsi bafite izuru risongoye Gerard difficile zose vraiment that was the very that was ayo stéréotype physique vraiment yara tu vois il répondait à ça et kindi sinzi nta kindi je nakuze kindi numva bavuga kuko vraiment nta yindi c'est les caractéristiques physiques les stéréotypes physiques nizo bakunda kuvuga dans le caractère hagiye bavuga ngo abatutsi ngo barafise amanyama or something stuff like that urumva mugabo niyo ugiye mu batutsi umva bavuga ngo abahutu bafise amanyama you know so ivyo ntavyo nzi it's like group psychology exactly pour entre eux ils se comprennent mais quand il s'agit de l'autre monde acha amanyama you know so ni wadakona kushaka kuri ayo stéréotype physique generally flagrant jewe vraiment nta ugufi nawe nyene nibwo nkunda oh my gosh you guys are so cute really cute bro atwa nta mukobwa muremure bo abandi not me so ni ibintu nk'ibyo we'll have to unpack that one day but wow I mean that's really cute none nka Sandrine nkawe par exemple uribuka yuko famille yanyu yahungiye muri Kenya kubera nyene ndadaye and all these things premier président w'umuhutu and then twaramishe all of that right I guess for you it's like a little bit different I guess your mom also I guess we're in Burundi. I think everybody carry. Well, I don't want to say everybody. I think to a certain degree, en tant que Burundi, we're carrying a level of trauma. Même pas certainement ethnique, même Gukudira Mungwano. That's a whole different trauma we're carrying, right? And then, par exemple, there was a trauma that's caused by, let's say, un gouvernement Hutu. Quote unquote, right? Un gouvernement Tutsi, right? So how have you guys kind of moody encore vous êtes comme Burundi généralement every cycliquement hariho des problèmes, right? So how have you guys dealt with your trauma and how does that manifest muri relation yawe if it does, right? Okay, so icambere novuga nuko nk'ubu turi marié when we talk uza gusanga d'abord l'histoire you know tell us more Rabio like l'histoire où j'ai fait la version Tutsi ben c'est pas l'histoire version Hutu de l'histoire il est complètement différent mon gars différente tu veux it's a different story it's two different stories excusez Roub ok, il y a une histoire quand même. Oui. Donc, ico ni cambere kwanza anote. Uravyo ico nibaza ko ari ico gikuru. Yego friend. Kandi mukayidefanda mwese. Et du coup ça t'énerve que l'autre ne sache pas ton côté de l'histoire. Changa tayumvu. C'est vrai wibaza yuko imigo ariko nawe how does that make you all feel about each other? Like about each other. Ntibimeta en cause l'autre. Urumva ntibimeta en cause l'autre ariko ça a une ses racines il est plus profonde Jenny qu'on vuga il est plus profonde kubera it means really someone needs like I need to write my story on like kuri kote ya Sandrine hama bibia akawritinga history kuri kote yiwe hama tu n'invalides pas l'histoire de l'autre ni invalides l'histoire ariko urabi like tu essaies de concorder ou de bavita gute gusoma zose ukamenye kuko effectivement ntuzogenda kubwira nk'abahutu muri 72 muzubabwire ngo 72 ngo yari ngo ko umwe wese afite version yiwe so si tu as version yawe ibari c'est ton histoire ni version yawe kandi hariho n'abantu bashaka kuvuga ati I do not care ce que la majorité a appelé la vérité je m'en fous cette vérité là
elle ne me concerne pas. Yeah. Elle ne me concerne pas kuko je sais ce qui est arrivé à ma famille. Oro. Yeah. So, il va une exception ou un exemple. Jewe niko. C'est-à-dire que ndiko ndakubwira, ndiko ndakurakonta 72 yanje, cyangwa ndiko ndakurakonta 93, cyangwa 88 yanje, cyangwa nzoyikurakonta avec base, feedback, like ntuze background y'umuryango wanje. Yeah. So, nta kuntu rero umuntu yotaza kukubwira, urumva ngo histoire yawe, ngo ka, ngo reka ngo tuvyaccepte ngo tuvuge, genre on va donner une seule version de l'histoire. Ibikunda. And I think, to be honest, if we extrapolate on that, I think that's why it's really hard even as Burundians. This is like Australia, I guess, but like, it's really hard as Burundians to even have une manière like concrétisée sur l'histoire du Burundi, surtout sur l'histoire yama trauma. Quite people lived it differently, right? And I think ariko travuga, there is one thing that keeps happening. Urasangamwo ama holes muri version. Yeah. Imwe. That's true. Like question, non-answered questions. Uravyo uka changa itagira sense karema. So Burundi stress noni move. Monetizing. Yeah. Right? We've been here for like X amount of years. My stereotype in États-Unis, nous comme communauté burundaise, ama question ethnique, il est heightened kurusha mu Burundi. Je trouve que mu Burundi, this is my experience. I feel like mu Burundi, there's a lot of more like abantu barabana, like amashuri barabana, at least I think my experience, nuvumenga like mwarahura mukavugana, I don't know, just like it was like normal. And I think kenshi abantu benshi bahungiye nko hanze cyangwa bagiye kuba hanze, usanga most azana iyo I guess iyo bagage yiwe, and then ugasanga biri ma communauté plus ani monoethnique, right? So how you guys muri en couple interethnique, écoutez moi navigating kuba muri États-Unis, right? So in your context, first of all, is it your experience? You go, really monoethnique, and then how you guys navigate that? Alors, jewe vraiment. It's crystal clear. Ça c'est très clair et très transparent, si je peux dire ça comme ça. Ngaha muri Amerika. Aho tuba, ahanye nuzi. Ntituza kwavuga izina. Let's be real, Banda. Ntituza kwavuga izina. Monoethnique gusa. Mono plus. Monoethnique. Urumva. So, igice conséquence yavyo kuri jewe. Ariko singa n'ahandi ho. Mvuga. Akavuga nkawe onto aba muri North America. Muri state to one. Muri state. Yes. Ndiko mvuga n'andi ma state. Ugendamo ahantu hose ngira hari community. Usanga ziri mu. Tuko might know the other way around. Exactly. N'ubundi. Sinzi ko hari ahantu ugenda ugasanga hariyo community y'Abarundi diverse. I don't know. I'm not sure. Sindi sûr, bazotubwira aba muri comment down below. See, I'm experience yanyuma kuba avec ethnie muri États-Unis cyangwa somewhere else. Urumva. So, je rero cyo byaciye bigira kuri jewe ntungaha. Icambere nuko je ne me mêle pas à la communauté. Parce que la communauté a ses bagages ethniques auxquels je n'adhère pas. Urumva. Du coup, uzosanga nzabantu baharuye kandi uzosanga abanzi baharuye kubera abo bantu ntabonjamo kuko je suis jugée indésirable entre guillemets. So I think so. I don't think so. Kubera ndo umuhutu kandi urumva kuko la communauté bayishizeho la communauté burundaise yo ngaho iri organisée muri iyo sens urumva byo ngaho birarenze birava kuri ethnie bikaja kuri region et aussi na pouvoir économique cyangwa même like I think pouvoir économique I think oui mais ma région ma état hariho na division sur classisme nyene yamuvuye also na classisme muri États-Unis kubera I think America brings a lot more. Either you get a good job or you don't, and it's like there's even more things mugabo like ibyo by'akazi
heureusement yuko ngaho uduha akazi s'umurundi uguha akazi Yeah. n'umunyamerika mbwa akudisqualifia nawe ku rukoba rwawe ko uri umuntu wari mugabo urumva ce n'est pas parce que tu es hutu ou tutsi que tu auras un travail ou parce que tu n'es pas hutu ou tutsi que tu n'auras pas de travail ngaha bazora bizina ryawe ati I don't know, Sounds African. I don't do this. So urumva so niyo ngorane je vraiment kandi n'ukuri man it's si vyiza jewe ndabisuzugura None kabibia na par exemple muri community buri mututsi uzi ko tadam she feels a little bit uncomfortable change sometimes unwelcome muri community tubamo. How does that make you feel and how do you navigate it? No, jewe dans ce principe déjà urabyumva kuko umuntu agirwa n'amashwa yagize mu buzima nka jewe si kuvuga ngo nuko ndi muri Amerika ni Burundi n'ahandi hose nabaye n'igihe twakundana même à distance ndi mu Rwanda I just can't allow like abantu bari extremist mu buzima bwanje like you can be you can be even around me trying you can be my friend ufise ivyiyumviro biri extremist kuko je vraiment pour moi sinovyita ngo n'uburofa kubera l'histoire umenga ariko for me it's just a no like utari capable yo kujija umuntu kuri muri individuality yiwe canke uniqueness yiwe man you just can't be my friend I just we can't hang together so nivyo rero hama ariko si kuvuga ngo turi muri Amerika gusa n'imbere yuko nza ngaho c'était comme ça quoi so yeah kwera ivyo nyene nimba wojije umugore wanje tu me juges c'est je parler de toi mais vous me 50 I guess this is how it is uravyumva nimba nanje wojija ben tu juges ma femme so nta kibanza umu extremiste n'umwe afise autour de ma famille jamais that's it's just a lie it's a no-no None en tant que vous en tant que personne I like to think of these things in terms of like structural issues, right? Like we live in America, you think about like racism, you think about like capitalism, you think about in terms context of Abarundi had whole I guess your ethnicism that's a thing, stuff like that, right? And I think we're all complice at a certain level, right? I think we all have internalized things with any positive, right? True. So in that context, well, at least for example, for moi, I think given that I've grown and I've lived my pays African, I've lived in different continents. I think I've had to experience diversity dans leur contexte, Burundi, and then getting to question myself, like, okay, so what do I think about diversity? My context is Burundi, right? And I've definitely had to like question some of the things I've learned growing up, and I've had to question even veracité not like juste halma forcément j'ai appelé sur ce qui en est la colonisation, même la nature humaine, il y so many things, right? So what have you guys had to unlearn about each other's ethnicities, if any, or what has the process been like? Okay. I don't get the question. Nigute hariho ibintu maze ku learning à propos ya I guess ma stereotype canke ibintu nyene I guess not stereotypes, more like what have you unlearned about fausse information alifise mu mutwe à propos laissez pour ton cas abahutu dawe pour ton cas y'inka abatutsi okay icambere ni irya generalisation ivuga ngo abatutsi ni babi nta mututsi mwiza ba man I have the best la crème de la crème de batutsi as my husband Amina urumva so do you believe ko ari wowe yereye asho no si nuyo gusa nivyo nshatse kuvuga la première ubiriza si nivyo gusa mais c'est vraiment de ndazi ko reka tuvuge ko abahutu kenshi abahutu ni babi ni bagufi ni you know it's
ni ikintu ni nkuko umwatuzi ariho batutsi babi girl, yes na ikiza kunshisha ce qui va m'énerver c'est quand nyene kwera uwo muntu ari mu bube shabaga ngasa n'abahutu I'm like kana banarivuga tuvugisha ukuri umve baravuga gusa uri qu'est-ce que tu veux dire par là like nibaze ko jewe icambere vraiment non learning canke ndaza kuvuga nikiza ku like ku has been also hard unlearning unlearning like icambere jewe non learning nze ni gushira abantu bose dans le même sac kudafata umuntu nk'umuntu kuko imbere yuko ikini naco jewe that I didn't know kandi vraiment nakimenye nkunze gose je nari nzi yuko nukuri ubuhutu n'ubututsi bwamyeho depuis que le Burundi et le Burundi. Kuva imana yemba ati let's create Burundi Abarundi like ibintu byamyeho. But when I get to learn yuko n'ubundi byabaye like byakujijwe na inyankano inzankano bana kirundi. Don't ask me. The hate between Hutu and Tutsi like yuko yabaye nourri par aussi la colonisation canke yuko abarundi bari babayeho neza mu maclan yabo no mu biki byose bafashanya atabu Hutu n'ubututsi atana kimwe ko bari they were good jecho caranyinguruye amaso aho za kandi I recently narasomye igitabo c'umugabo yitwa Nimba Joseph Chimpaye qui parlait sur genre le Burundi de 1930 mu gitabo ciwe nta nahamwe avuga mu Hutu n'ubututsi avuga maclan right avuga na maclan avuga organisation structurelle yari hari ico gihe du Burundi urumva kandi son livre il a écrit quand il était en prison kandi gosha yaranditse ari muri prison kandi yayanditse kandi abantu bazogisoma non but l'homme de ma colline igitabo cyitwa l'homme de ma colline par Joseph Chimpaye. Donc ouais il avait tous les droits yo kwetnisiza son histoire parce que yari ahejeje kuba arrêté par injustice baramushira mu gasho hamarandika igitabo mugabo while he was writing his story higeze avuga ibyo abahutu n'abatutsi kuko iyo histoire raconte muri 1930 izo ngorane nta zari zihari so kugera ahantu rero ico cambere nan learninze bya vrai kandi that was hard to unlearn kuko maze imyaka ukizi ni c'est de donner autant d'importance ku Hutu n'ubututsi bw'umuntu bigatuma wanka umuntu ko ari umuhutu canke ari umututsi utanamuzi ico that was the first thing that was difficult to unlearn ikindi naco icyari fastosh guheba ni kuvuga yuko abatutsi bose canke abahutu bose si beza hariho babi hariho abagesi nkuko hari abagesi mu batutsi nkuko hari abeza n'ibiki byose mugabe ibyo ndabishimira abavyeyi banje kuko kamwe ibyo bakuze babimbwira generally ikintu dara so and that I need to unlearn I actually think I have unlearned it ni ibintu nyene by'abahutu n'abatutsi because you maze kugenda mu ukavaje ukabona ibindi bihugu abantu baguma bafite ibyo bapfa lakini ngaho uzobona like aba blanc n'aba noir ugiye muri Kenya uzobona abantu babipfa ahantu hose urabyumva so ku buryo je ahubwo remettre en question nyine ahubwo ivyo urabyumva cause byose la notion même en soi urabyumva yo kuvuga ko byose nibiki byose n'aba politiciens babikrea kugira ngo ba maintainer contrôle va maintenir ni au pouvoir, you know. Pour moi c'est un prétexte. Bah ikinishe à leur faveur. Bah ikinishe à leur faveur, bah bakabikrea. Kuko urabyumva. Kuko vya vrai n'abantu baba bari même prêt à tuer les leurs kugira ngo iyo cause igumeho. Urabyumva. None ivyo bisigura gute nimba umututsi yica umututsi. Cyangwa umuhutu yica umuhutu. Hama agaca hindukira akavuga ngo
ngo uravyo umututsi yica umututsi mugara ahinduka yavuze ngo ingorane n'umuhutu umuhutu yisha umuhutu mugara ahinduka yavuga ngo ingorane n'umututsi how stupid is that uravyo ariko byose ni gukontrola pouvoir amaninda uravyo so ico nico kintu ariko nk'ivyo bikubwiye nuko twabikuriyemo biragoye kubyibagira gutyo we ko kame mu munago none nivyo you know. So I think for me actually it's a little bit different from y'all. I think pour moi I think I've for example I've lived in America for a while, right? And I really love America is reckoning with l'histoire surtout sur le racisme et tout ça. Hamamba mon pays africain. I think one thing I struggle with is like on est tous burundais, on est tous rwandais, on est tous whatever. Quoi des fois je trouve que ça bien tu vois une expérience personnelle. Des fois, je sais pas si il y a sur des niches, sur des questions. On veut dire moi, je suis d'accord. Je ne suis pas contre yuko uri kuri presenta. Uvuga ati Jenny toi Armel tel ndumututsi tel ava muri clan tel. Mais que tout ça que tout ça biza kugira ingorane que tu vas utiliser ça pour oppresser oppresser l'autre change pour ignorer l'autre change pour dévaloriser l'autre là je suis contre ariko jewe vraiment je suis pour que that is the identity uko yaje yuko ubutu bwaje uko ubututsi bwaje bon la nature est fonction comme différence la nature est la fonction rindira ndababwira ndabasabye mwibaze tugira tumare un hour turavuga ko un couple interethnique twavuze amoko est-ce que ni kangahe twavuze abatwa I mean of course we're terrible people but that's besides the point no nico shaka like that iyo rero that's the point wowe uri umuhutu kwera igihugu cyatwawe n'abatutsi imyaka myinshi uvuga ngo warabaye oppressed uri umutwa na no c'est vrai I think uri umutwa naho turanakwibagira yuko nabaho ibaze ton propre pays yakwele vizo kweleva abana bawe n'abazoza na generation en generation raising de la carte it's about control no c'est encore plus en tant que complexe in the context of Abarundi I think when these things come with so much baggage so much like issues that I think it's really hard even to celebrate diversity, even if there was to be. Well, I feel like on a vocabulaire manière, de l'autre manière, parce que c'est tellement difficile comme il y a the real thing. Which is why I think for me, le complexe, le problème, on est tellement complexe, I find myself more on the if God don't do it, it won't get done. Plus que like, oh, should we do this, we have to be fixing it, whatever, you know. Which is a lot, but I think we'll end it, we'll get vers la fin. So, now, mon fils, non? So on. I've say 3 ans? Bientôt 3 ans. So, how do you guys feel, or when you guys think about like raising him, identité, surtout d'abord, muri diaspora, there is a lot more of things to think about identity and stuff like that, right? En termes identité ethnique, if there is a thing, well, there is a thing. So if you choose to do that, moi wana mzomigisha goûter sur qui il est. Quoi identité est différent d'une manière. Ils différent good. Quoi Mututsi, Muhutu, Haravant. You know, does that even mean anything for you guys? Alors, bon, jewe nibaza yuko ico no banifuza kumwigisha ni akura uye nta kibanza bifise. Me ni akura numva no mubwira ico ndi nkamubwira ico papa ari nkamubwira byose vraiment. Si c'était possible vraiment non mwereka arbre généalogique papa mama abakaza bawe naba aba oncle naba tata naba like I will just let him know umuryango wiwe hama akuze gatoya no mubwira nti vraiment uzumenye yuko like igihugu cacu kumwe cakuze kumwe cevuriwe c'est possible yuko utaba accepter ni bagenda mu batutsi bakwegeza inyuma ukaja mu batu bakakwegeza inyuma kubera they feel like uko twakuze like they feel like wewe nturi sanse kuba bamwe kwera uvanze mugabo doesn't have
anything to do n'uburofa nyene nzomusigura ko ari uburofa they do that but it's not okay, it's not good. Menye icuri it's yummy. and it's Have you guys dealt with It's yummy sweet. Just an issue. to be sure. Actually, je uko It's yummy sweet. numva nzobigira nyine no kumubwira byose uko biri. Uri papa n'umututsi umunyakarama like you know identité yiwe yose. Umuntu n'umuki? Mama wacu ni musiki kazi. Musiki. I've never heard that one. Nivyo Abasiki barahari umuryango. barahaje cewa mama nawe bagi nzomanza Kutirabanya kwa. Uravyumva hama nkabimubwira byose nyine ariko ivyo ko azobahojete ivyo bishitse azovyimenya. oya Ariko sinabimenya. jewe vraiment ni nka kujya umubwira kwera ari mu kujya ari mu black ariko arivuriwa muri Etats-Unis ni nka kujya uteza kumubwira akaba aware yuko skin yiwe kandi yuko atari traité de la même façon que ses amis blancs. Tu vois et que pour ça il faut quand même qu'on y comporte. C'est la même chose rero ni Burundi n'umengo nzombwira nti umenye yuko like abantu hari abameze gutya n'abatameze gutya, ça ne veut pas forcément dire yuko bizogushikira mugabo abantu barahari batreta abantu gutyo kugira n'ivyamo ko ntibize bimutungure abe gusa uko naye amajwa mufise yo cruising abana ari multi-ethnic I guess. amajwa yo cruising umwana wari wese like sans like to raise a kid, it's a joy and a pain. It's a joy and a pain at the same time. A blessing, and a responsibility. Ibizana na byose vraiment. Mugabo, la première joie que tu as, c'est de voir que Dieu t'a acquitté with the kid. Just a lot of responsibility. I'm like, I don't know how y'all do it. It is a lot, mugabo, by the help of God. For sure. Yeah. Mwageze mugira bibashikira yuko bazi Abarundi bavuga c'était type yuko like the aunties and the uncles genre bavuga utuntu here and there genre I think parents probably like are a lot more sheltering caring protection émotionnellement mugabo des fois Abarundi abantu n'abantu kandi abantu des fois bagiye babifuka abana beza mais bashikira yuko muhura n'abantu mo muri famille même cyangwa en dehors ya famille considéré comme proche bagira ama commentaires ali à blesser and then if so ngabi handling is good. Jewe oya nuko jewe de bokote oya like ntazo nigeze numva ntaragira mariage like all the stories numvise nazumvise ko yagize mariage hajya abantu bariko bagutera ngo bya murazi yuko ngo mariage yanyu ngo yateye ngo akavuyo aho ni akavuyo tutamenye twege akavuyo tuzi ni kamwe kandi ako twari yokora kandi kare kajaye n'ubwo so ako kavuyo kandi muvuga kajaye n'ubwo ko tutumvise nakana ati ils ont géré ça ils ont géré ça entre ils ont géré ça entre barabiganiriye mugabo urumva babibwira nibaza ko plus babibwira nyene abantu bari proche de nous genre bakabibwira abo muvukana kandi sama mwebwe kandi sama twebwe duko udi kwatenga urageza bavuga ati Sandrine aho nuzi yuko ngo barantelefone ngo barambaza ngo gute ngo umwana ngo w'umusoda ngo agira ngo mariage ngo n'umwana ngo murobere ni kwanza I'm dead. First of all, wait, what? Yeah, there were things like that first of all there was an none mon papa n'est pas rebelle c'est donc umwana w'umurobere what is that so mugabo nyene pour dire yuko c'est impensable nyene bakavuga ngo turi naïf nous sommes naïfs yo kugira mugabo ivyo navyo twabyumvise tumaze nka 2 ans turi mari 2-3 ans nk'ivyo muvyumvise j'ai laughed abiri nukuri vraiment like ça comment on imwe ntuzo umuntu mungora mwanse pas du tout mba numva ahubwo j'ai pitié kumva namushishura mugabo that's besides the point nivyo numva ndi muri jewe igihe vraiment ndavyumva kuko ivyo numvise byari abantu twakonsidera nk'abagenzi twakuranye byatanguye babona
no muri mariage baraje Elle burundaise. kandi n'ubu like abo bantu ndabizi ko badukunda n'ubu vraiment ils sont proches n'ubu barahari Yeah. ariko vraiment naje kubimenya après twaragize mariage yuko abo bantu bicaranye bakabazanya ati nkuko Sandrine yabivuze ibintu bibaho gute yuko bagira kandi n'abantu rero je ntibyari kuntangaza kandi ndubuntu ari un peu mon foutiste nyene abantu bavuge canke bareke tuva je m'en fous ariko vraiment abantu sinanzi ko abantu byatanguye babona babikomeye amashi uravyo typiquement burundais ariwo je vraiment byarambabaje nyene byarambabaje kabisa je m'en fous ariko byarambabaje ariko bikambabaza ati what abantu bafite nimero zanje ivyo bibazo mugana kwicarana mubazanye ivyo bibazo gute kandi mwese mufite nimero zanje kandi mwese mora muza kuturamutsa like so ariko nyene bahantu ifo kumenya n'imyenge ya kandi kumenya yuko n'abantu nyene nabo nyene bakura bafite ama preconceptions ya what like who does what, who gets married with what. So now they talk about like their own, it's from their own angle, even if like it's hitting the exams. Like, when you say you felt bad for them, like wow. I think that's how I think about, say, like racist people, especially when it's not necessarily killing me directly. You know, it doesn't harm you. Like, well, it can harm you emotionally. When it's not like physical that way, like immediately. Like I actually really feel bad for you. You carry so much hate in your heart. You can't even see. Well, I guess from my perspective, you can't even see like grandeur in la création de Dieu. You know, your vision is so short-sighted. You can't even see like the full human being that I am. Kwera just wambaye amarori mabi. Ikibabaza rero jewe ico numva kibabaza kurusha nuko like hari gihe wimvira yuko the hate between Hutu and Tutsi yacarinze like abavyeyi bacu nibo bari bayifise gusa, but it's still relevant. Iracari ikintu gihari mu bantu tungana urumva kandi gihari mu bantu nico kirababaje ico cambere kirababaje kumva yuko mugabo ndagarutse like ibintu by'u Burundi rega nta ash de guerre iri antere kuko there has never been justice in that country. Never ever. And I don't even know if there will ever be. Me, I'm very pessimistic. So nico gituma rero mvuga nti abantu ko ba holding ama grudges yabo baguma bababaye baguma umutima like badashaka ku accepta l'autre, ku accepta umuhutu, ku accepta umututsi. Sindiko ndabajustifier yuko they have the right to do so. Ariko umuntu aja gukira kugira ukire il faut d'abord ko accepta yuko like the anger recrackering canke iri misplaced canke naho yo very true, you need to work on it kuko nuri sanse ku umuntu yanka abantu un groupe de gens juste comme ça utarakotoya even le un quart ya abantu how shika kuri conclusions muga byose bivana na verite wabwiwe si verite wabwiwe hari n'ibyo utenda kuyibyiga ubuyizi warayibonye it happened to your family urumva warayibonye warabonye abanyu bicwa n'ubwoko naka, so you carry that kuko effectivement nta bimwe bavuga ngo verite reconciliation chasing like nta kintu na kimwe uwawe umviriza i Burundi siko bimeze urazo wakwiciye uwawe murabonana muri ville uramucako urumva uramucako les autorités n'ibiki byose ziraho nta ukurikira uyu ngo yaragize iki like urica ukabandanya ubaho ubuzima busanzwe uricigwa ukazorinda upfa and then you have the pain within yourself like ukazorinda upfa uzi wewe urazi non seulement c'est wazi gusa ariko igihugu cyose kirazo akwiciye ba uwo muntu ntazopfa abaye jugé pour ses faits, pour ce qu'il a fait. Donc pour moi numva birajustifia gatoya de anger Abarundi bafise birajustifia le fait yuko Abarundi mu mitima yacu
ni naco gituma je nibaza yuko n'ama crise yacu ari périodique kuko effectivement kuko abapoliticiens bazi yuko that kind of anger iryamye mu bantu iraryamye uyititiye na gatoya. Tu as des gens qui s'allient derrière toi. Tu as des gens bagenda guharanira amakozi yawe witwaje iyo so nico gituma mvuga nti sinzi bamama baza none ngo natwogera iki ngo na mu Burundi ngo biki ngo kugira ngo ibyo I don't have an answer to that question. Les gens qui écoutent le podcast peuvent twiyumviye mugabo jewe nta mfise jewe cyambere we've been thinking for the past 20 years and 30 years and I'm tired of that tourne toujours sur le même point, which is why I think Yuko jewe n'urumengo dukeneye une justice impartiale. Mugabo est-ce que tu vas remonter uzoremonta muri reka duhere kwa gasore on va remonter kuri 62 60 et où vas-tu ça. C'est juste incroyable. Mais et pourtant, nous ni hizo duki. Justice. Nibaza ko ikizo dukiza it's yagoye. Ntuze yandibuka. Nyeko ndaraba emission kuri ntibari ara commenta ntantunganya. Ariko ara commenta igitabo ciwe rahegwa kwandika. Hama ariko avuga yuko la solution serait que Abarundi wiga kurekurira kandi nibaza yuko c'est le seul moyen de nous en sortir d'office nk'Abarundi. Nibaza ko c'est vraiment le seul moyen kuko ni warindira yuko Burundi buguha justice canke reka on va plus loin ni abahutu barindira yuko imyaka ingahe bamaze batiga higa batutsi gusa bazoyisubizwa bazoba like bazoyisubizwa ngo baje kuri même niveau canke ngo kugira wewe uzugira ahantu uvuga ati umututsi amaze imyaka yiga na wewe utanguye umuzogere hamwe. My friend, you never kuko iyo myaka ni myinshi. So à un moment tu es obligé de dire OK, je ndaha. What you can do is just améliorer là où tu es kugira ushike kurushobora gushika. Mais also, it gets also really hard Kuwait. I think en tant que pays, of course, like la gouvernance il affecte China. Who does what? And I think Kuwait need like hurt people, but Kuwait who gonna hurt more people, who gonna like who gonna be hurt people who are like driving like hurt people. Most they're acting out of their trauma. It's not it's really hard to have like effective justice. That's one thing, but now we're to talk about now we cycles. We all need to go to the altar and cry to God and ask for Yukimani Fukama hurts you're cancelling the whole country and you start a new one. At this point I'm tired. Oh yeah, sha. Tujahe na watu waje. Uravyumva je gituma mvuga yuko justice igoye. Iragoye igoye kuko nkaje ndavuga nk'umuntu mu Barundi bose benshi hanje narabutse uravyumva ndora umuvyeyi kandi gouvernement so now the question is comment tu rattrapes comment est-ce que tu remplaces umuntu yagiye comment est-ce que tu usubiza umuntu imyaka 20 yatakaye how comment est-ce que umuntu yahunze igihugu umusubiza ce qu'il aurait pu faire et devenir s'il aurait comment tu fais ça la thérapie ugira kire ku mutima ko ndivugira mais ni gute bigira ni gute ivyo bintu bigira je pour moi c'est le temps perdu jamais. So le temps nibaza ko ikintu cambere abarundi bagakora c'est de ne plus perdre le temps, ne plus at least kugerageza ko pour moi l'idéal nous kata Burundi nous quelle que soit la raison asubira gupfa ça déjà serait tureke kuraba ivy'inyuma tuvuge tuti kuva no munsi nta Burundi asubira gupfa numwe quelle que soit la raison ushaka kumwiba waragenda kumwikinga you want the phone
Take it. That would be a starting point. Yeah. Ntabyo kuvuga ngo wibwe warashwe no. Vraiment like at least le cyane ngo nakagufitiye inzigo yakwishe ngo muri umuryango umwe ngo umugambwe umwe ngo nakwishe nibyo pour moi ce serait une justice basi bihagaze sinon byo retourner le temps mugabo iki naco ndumva la frustration najewe twese twotikira uravyumva nico ragira mvugire abantu none nk'abantu bumva baribwe itongo bakaguma bayibona ngaho uravyumva ivyo babo barimbuwe pendant les 20 ans comment tu vois c'est hinagira mvuge like aha twese nk'abarundi si on allait fouiller muri histoire yacu mwe sandida est-ce que wobura ico wagiriza uwundi est-ce que wobura ico uvuga ati wewe mugesera ntaco wobura nico gituma ebana abale ntuze none contexte yuko like Abarundi don't want to say trash but like niko dufise histoire tellement il est difficile right none par exemple nkawe nyine nko like if it's just doing the most and then bakaba test stress cyangwa wumva bakoto kwa test stress it's hard to songa on anticipe mais je crois que don't want to say sur le futur igihugu mugabo est-ce que moni prépare en tant que couple mix yuko mutani hagira which I feel like is very likely at some point anyway quoi voilà des histoires Burundi gacho comment on prépare en tant que couple kugira mugumane une relation un lien il est comment nous condamner même si quelque chose qui en feu you know imagine par exemple bon il faut se ngai ba yengo mugabo like say yaba ngari déjà marié comme dans 3 change I don't know 2015 change muri 72 change muri ayuma moment nyene ayuma étape genre yo moment no ya nyene urube nyene ko rura ruri shosho nyene ni gute ni prépare pour vous mwina mwibabiye twakubwira yuko none abahutu bariko aramarana ni Sandrine ariko aramara abahutu canke abatutsi bariko aramarana ni Bibi ariko aramara abahutu like nico kintu cyo kuvuga cyo kumva ngo abatutsi bariko aramarana na Bibi yankasha ndamutaye twicaranye ngaha ariko abahuzi muri ko abaho nawe nyine ngaha muri stress n'ibindi bitarabe igihugu ariko uramwasosi uramushize mu ico ni kimwe mu bw'ikindi ca kabiri naco kija muri iyo sens again cyane bazi ko mu bintu vya mbere bituma urugo ruguma ruri solide n'urukundo ruhari niyo kugabanura income zivuye ibintu bivuye hanze bakamabru yavuye hanze si n'ivyama ethnic gusa like urugo mutanguye kuza murumviriza abantu canke muza muraba distracted about what is happening urugo no kuruproteja muri babiri hubaka babiri uravyumva n'umwana mwivyari mutanguye kuza muramuha ikibanza kirekire hagati yiwanyu arashobora kuba gutse umwanya mwe babiri mukavana kwera umwana uravyumva cawumva rero uzurazanya les orages des alentours uko zingana bazikora nyinshi uko zingana aho nuko turiko turavuga ngo ivyo Burundi man n'ubuzima bwo ngaha muri Amerika bwonyene bwo batanduka ariko le meilleur moyen de rester ensemble et de garder l'harmonie niyo ku barricada urugo rwawe uravyumva la kuya twubatse turi babiri mukagumana la flamme amaya mukayatiza la flamme uravyumva ibi nyuma y'urugo rwanyu kandi nibaza yuko that c'est là où se trouve la force d'un couple. La force d'un couple se trouve dans le fait que peu importe ce qui se passe. On s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. Tant que Jewe nawe twumvikanye qu'ils bemera banga bavuga we are like twebwe twagishize ku mukumu as a family. Wewe unless you are giving money or you are intubaze hariho apport uzana naho nyene twumvise apport yawe wozana yo tuba icompromettre la relation qu'on a. Ciao bye. On n'est pas l'avocat de yacu respectif. Kind of hopefully shouldn't be quite it's too much. You know?
ntituraba abavoka vraiment ego personne nous a mandaté ati ndabaye awushogishije igihugu wabe ntabwo dushugishije ubutu cyangwa ubutunzi yego vraiment mwabwisanze icyo tuzi yuko ce dont on sait qu'on est responsable ni les relations qu'on a ensemble notre mariage nos enfants urugo mugabo ntibivuga ntibyanka vraiment yuko turi open man abatutsi badekonye nkuko badekonye badekonye kandi mbega rero muga ntabaye sinzi ko badekonye ngo niko yari umututsi shame the devil I'm gonna shame the devil dans le sens où déjà kubera iki umuntu akoze ikosa ubwo nyine batavuga ngo wa muhutu yakoze ikosa wa mututsi yakoze ikosa la France a gagné le Sénégal a perdu le Sénégalais a perdu le Français a gagné c'est con. Pourquoi la première chose que tu vois quand quelqu'un a fait une gaffe un gars une humbad yakoze ikosa like kwere ko ubwo nyine umwidantifiye pourquoi ubwo nyine ushobora kuja muri identité même izina ryiwe ati uyu ni wonde kanara wabonye niko babaye nta gishasha mugabo il faut reconnaître yuko amaservo yacu nayo sheri hari amaservo yabaye formaté muri ubwo nico gituma tubwiye learning ntuze itoroshe Armel itoroshe like that's number one thing like umuntu wese yakwiye kuraba ukungene yiyumviye kuko si ivyo gusa ubu nuko turiko tuparanye n'ivyo vya ethnie tuvuga ibintu vya ethnie ariko ni mu bintu byinshi nk'ubu uya twese twari dukwiye kwanza reka tubihe twese tureke kuvuga abahutu n'abatutsi vuga abatwa nabo vuga amadura yabo mubashire hejuru mureke kuba reka kwiraba kuko wirabye gose tu deviens un but de toi-même tu deviens arrogant tu deviens il faut penser à l'autre wicaye muri privilege deja ko ushobora kuvugwa wewe nk'umuhutu canke nk'umututsi ushobora kugira aho uvugira bitakwica turafise bitakwica directement turafise space ngaha turiko turavugiramwo n'ibiki vyose basi la société tubamwo iraturumara nk'umuhutu canke nk'umututsi man batariza umutwe hariya aye que la société ne considère pas donc ingorane nyinshi sha turakwiye gushaka yaga mu mutwe nous avons mazi imyaka on a essayé presque 20 ans muri kumwe 20 ans après les 20 ans mon gars like à l'époque 15 ans guys almost 20 almost 20 tu crois qu'on est de ces 15 2002 il y a quoi ça nous 8e que ça on dit tu de ces 15 tu crois de ces 15 8e mon frère 13 ans c'est muri 2002 tu so if you had to look back to your of course like it's very subjective but if you had to look back sur votre expérience amoureuse even if you don't even add to say whatever, but if you had to look back, right? What would you tell your younger self? Okay, prepare sur Aholi today. It doesn't have to be about ethnicities, but if even in that light, like you know, we'll keep Gira for maintenant. No, Gira, Gakoga Sandrine. Gakoga sha. No get Gakoga. Know that. Like, what was it? Ni concernant le mariage, mariage, la relation. Une relation une relation générale. Ok, bon. Et vous dites que vous j'ai vraiment un impact ni on va na impact ni no we have. Et go vraiment David diriwa kuko ni byo kudiriwa utadiriwe ça va t'impacter. Du coup, j'ai chono gira Sandrine muto Evrard namugani wewe usijali. Kuko OK, on tombe que quoi arriver c'est dolique. Il faut pas avoir peur de y a ma hardships. Donc il y a ma difficulté de la vie parce que les difficultés de la vie passent en fait. Dira passe. Nicho chambere vraiment no gira de yanga Sandrine. Ikindi no gira de yanga Sandrine ni hewe. Ndagusavye ugira introspection muri wewe. Urabi bitagirinda like umenya ma toxic traits hama s'il te plaît commence à travailler dessus la ukiri hariya kugira watanguye gukura genre byose ntibize bigaragarire mbere muri mariage canke ahantu nyene you know ube wagize ntunze je numva ari byo navuga nago bebe James novuga ngira ngo I will tell
but young, how young are we talking? aho ushaka Yeah, no kuri 2 ans. aho ushaka Anyway, jenga no bwira my young self. Let's see. Anyway, ati, you know what? That was called It's okay, you can think about it. If you don't have. Oh yeah. Yes. Ndabibona. tugufasha gute none vuga akajambo kamwe turaye ko twumva urabyumva jare ubuzima kuko nibaze yuko jewe nkiri muto nari gifine cyane urabyumva on apprend des choses urabyumva Souvent. yeah n'ubwo ati yo you know ubuzima buri kuko nkiri muto ngira ngo nari nzi yuko ubuzima buri urabyumva ko ufise amareve ninaronka 30 ans nzoba meze gutya ngezaha fisibi urabyumva wana ntubona n'umukunyu umwanya wagenze ukasanga wirutse ufise 30 ariko ubuzima so I think yuko no ico no mubwira nyene ubari you know ryohe gukiri muto life will be not tough but ubuzima buri ça va on se complique Panjo comme ça ni hagera zo witeguye nous regrette que tu as vécu ta jeunesse comme il faut quoi tous les mon rapprocher vers la fin il y a émission murazi yuko hazoba n'abandi bantu benshi bagira amakorasiyo interethnique mu Burundi statistically it just makes sense even beyond love. Statistically it makes sense, right? I mean the scientist. It makes sense, right? Mugao also knowing Yuko just like culturally there's things that have to go through that let's say like monocultural relationships don't have to go through. Naho atamunu yabahay kokazi. What would you advise yama couple akadi dans ça changi like any préface ngobaha sur what to expect changi like how to make it successful? Asha chewe mvuga chakindi nyene. Kandi nico n'abavyeyi bampanuye nico n'abantu bose baguhana. Enfin nico abantu benshi je numva bampanuye like make sure la personne que tu prends comme conjoint make sure you love that person and make sure that person loves you like loves you kuyo nigihe le mariage bata de l'aile nigihe mwumvise ama question 1 million iyo ico kitabi kibazo like on that question ugira hanu gati ikisinda je ne doute pas de ça. Je ne doute pas de l'amour que telle personne a pour moi et je ne doute pas de l'amour que j'ai pour cette personne. Ça, c'est la première des choses. La seconde, aliyo ya nyuma, ni ebana. Protect your marriage. Like, protect it as si tu es capable de gerageza kumva yuko urugo rwawe n'urugo rwawe nta papa wazana amamambo nta mama nta cousin cousine nta oncle nta leta y'igihugu nta muri mwebwe kandi moins vous êtes mieux c'est donc mubi muri akonyene babiri mujera ibintu byanyu ça avance mieux que muza muri including people voilà. Nje cyo novuga sinobivuga ngo biri spécifique ngo pour les couples interethniques. C'est pour tous les c'est biri général kuko statistiquement nanje sinzi yuko you know hego ngisi ariko ndamaze kubona n'abasangiye ethnie struggling it's just struggle man it's hard it's siwa siwa so ikintu gusa yes nanje ikintu mugambi abwira boss ariko boss ni chavuze like you have to be sure that spouse wawe how committed ari like committed kuri wewe to protect you to defend you like urabyumva surtout bego urashaka kucusenya koye iyo bari surtout interethnique ngira ngo like est-ce que donc ukamenya uwo muntu vya vrai est-ce que mu bantu yo kuvugira will that person stand for you kuko hariho nk'uje namaze kubona hari ibintu
hari ibintu nk'ubu ugiye muri famille y'umukonjo wawe hari ibintu utavuga hari ibintu usanga ari uwo mu spouse wawe ategeza kubwira sa famille ati yo kuko byumvikana inyuma iyi niyo limite kuko ari wowe ubivuze bisoundinga nabi niwe ategeza kuvugira cyangwa akabivugira umuryango wawe urabyumva so il faut kumenya est-ce que nk'ibyo bintu azobikora arashobora kundefendre devant sa propre famille est-ce que arashobora kundefendre devant ses amis est-ce que you're choosing a jewe over his friend like you know you have to be sure of those things but yeah that I think is the advice I would give them. That's a solid advice. That's a solid advice. None murakeneye ko abantu bakurikira ku Instagram, bafite YouTube channel, bafite PO box bazarunkira amakado kwa amakado turayemera amakado habuya twebwe turi bakado ngaha aye twa amakado whatever dukunda amastiro kurusha ibindi bintu byose. Amastiro what? So good ibi compact. Oh my god, yes, those were good. Kan je Paulus? Dat komt niet Paulus. But tu collecciona mastiro no cruzo shaka kuza mastiro. No, we are boring. No, we are very boring. So what dukurikira? Ashaka kuba ennuyé dans sa vie, ashaka dukurikira. But nta mota vraiment. Cyane gose. Cyangwa nkeke kansa kuri Twitter. Armel DJ. At Armel DJ. I'm very boring as well, but please I want to be an influencer. Oh, I'm joking. You are already an influencer, my friend. I'm a WhatsApp influencer. WhatsApp? You are a Twitter influencer. They didn't do it. But anyway, I want to thank you guys so much for je suis sûr listeners. Listeners. Yeah, my listeners, but so je suis sûr yuko bizoke vocabulaire émotionnel. So I want to invite everybody to come visit raconter on Twitter, on IG, or anywhere else. Ma expérience vécue, and yeah, just like keep the conversation going. Hashtag Turikumwe. Hashtag Turikumwe. Faut continuer la conversation. I believe Yuko is really important en tant que burundais to talk about our own stories, about our own lived experiences. C'est vrai, l'histoire est vécue de vie. There's a way. Only you, Sandrine, knows how to live your life. Only you, Bibia, knows how to live your life, and it's important for Burundians to talk about their stories as well. So, yeah, thank you so much for your time, and thank you for your honesty. Hanyuma, yes. Niwe wakoze kudutumira muri podcast. Podcast. We thank you so much. Merci. Naba responsable ba Turikumwe. Thank you. Yuko mwadressa. Thank you ko madressa les questions nyene turadishinga nk'abarundi. It's very very nice. Armel wakoze cyane. Asante. Yeah, au revoir. Au revoir. Turashimye. Thank you.